Hello my beautiful people, Queen Inchuro. Uri kumwe na Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter. Mu kiganiro nkaba n'umunsi ndabazaniye umwe mu batumire novuga hano mu batumire novuga duherukana igihe kirekire mixing. Karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi kumwe na mixing, ndi kumwe na legendary mu muziki aho novuga muri kano karere ko mu manuko. Mu myaka ya 2010, 2005, 2000 imyaka y'inyuma cyane 2012. Ariko now music warayihagarikije. Blaza toshaka uduha umuco kuri cyo kintu. Umuziki burya nturiha. Muziki ntabwo umuntu yari yawuhagarikije ahubwo byatumye n'ubuzima umuntu abasanzwe abayemwo. Ariko twarakubonye waragiye hanze y'igihugu. Uramara igihe uragaruka umuziki ikiba mafu ucira uhagarika. Okay, nabonye ishatumye ndahuhagaritsa sinahuhagarikije komuteri, ariko gusa nabonye kijya gihe twe twakora umuziki warabona kweri nawe waba ukoze umuziki cyangwa ugasohora indirimbo wararaba ugiye uteguye nka show ukavuga ati je ngombe ngo baruza amahera natanze muri studio avuga ati ngombe ntegure concert, ukabona kweri ko benshi bayitabiriye kandi ku rugero rwiza, ukabona neza nawe utahawe no n'ama YouTube n'ibiki mugabo ajya amahera watanze muri studio uge muri concert amahera washaka kuyagarutsa. Ibiganiro ku ma radio y'u Burundi zibonesha kwera umuziki wa kera, muziki wari mwiza kabisa gusumbya ku rugero rw'ubu. Gusa ni kubera n'ubu sinova ngo ni mubi cyane, ni mwiza nta ngorane, ariko ikibiye niko abanyagihugu babanywe batacitabira imiziki nka kera kijya gihe cy'iwacu twasohora imiziki. Ugerageje kuraba muri kano karere turimo ko mu manuko. Muri buroga umuziki warakorotse cyangwa waraduze? Umuziki uko je ndawuziga nararavye, je nasize ngaha hari abasani bari bakomakomeye nkaraba hariho ba Bosani ntaho nkibona, hariho wo bita Just Way wori ndabonye yagarutse, hariho wo bita inde uyu Pilaf nawe nyene ngira yaragiye sinzi ivyo arimwo. Mu bisanzwe ngerageje kuraba burunga natwe ogenda ko basani bari bakomakomeye tugombe turabe na mukombozi. Urugero yari ariko kijya gihe sigwa kiriko uravye muri burunga ukaraba ba Zombie Boy yatanguye neza asorana na ba T-Max asorana na bande, ariko ubu nawe nyene zarabaye gusa ubuzima bwarabanye. Ingakujya ko umukinyi wa Chelsea yamama yavuye muri Leicester bamwita Drink Water, sinzi ko muzi n'imburame ubu ubuzi ivyo arimo yagiye kuyubakira amazu kandi yarabaye populaire ku mupira w'amaguru i Burayi. Muga yabonye atayirigi ibi vyanse reka nigire mu bintu. Tuvugishe ukuri ano masaha ndumva amateka yangu sikari umu engineer. Sigaye uri umu engineer? Oya si ndumu engineer gusa ari ibintu bimwe musanga uyu muntu akubwiye ati bana tugira ibi nibi bivanye na notion nawe warahawe cyangwa warakurikiranye ushobora kubigira. Koko je nicyayi wohanura urwaruka ruri kuririmba muziki mino misi. Sinovuga ngo kuhanura, ndashaka kubahanura gusa ikintu cyamacica umuziki wacu support irabo. Ukubura support rero no munsi umuntu arasohora wasohora gatoyi wakubita umuziki umwe urageze imana uravumya ahantu barakumenye gatoyi ukacugara sana gusumba. Kandi ugasanga ukoresheje ama dépense menshi mu muziki mugasanga ubajije kumaze kuyagarutsa. Ndibaza neza nabo bakora umuziki ntabo bakoje ama dépense y'ama video, sinibaza ko bamaze kugarukana y'ama dépense y'ama video najyamera baba bakoresheje baciye mu muziki barondera izindi minyuro yiwabo bakaronka ubuzima bwabandanye. Uriyumvira kuzosubira mu muziki? Sindavyiyumvira cyane bivanye nuko amajukumu ambanye ukuntu. Sindavyiyumvira, ariko gusa ari gihe biza kandi akunda kumviriza abapeti abaririmbyi baha ndakumviriza imiziki yabo nkavuga ati none habura iki kugira basi baduge ku rugero nk'ubwo abandi bo babariko.
tugerageje kura mu myaka yanyu hari hahitinze mu gihugu cy'u Burundi hari hahitinze ba Big Farias, Big Fizo, Roriro, Epifamba, Genere, Chapi. Ugerageje kuraba n'umunsi bita abarigent n'abarigent niko biyita canke niko tubita moya niko bizwi bajya n'abarigent niko bizwi n'abarigent ariko hariho nouvelle generation bari gukora nka D1 ba Dramati bande ba Benturo umenga bo baza bivugwa yuko babarenza urazi igituma je no bivuga ana nkakujya kwa Big Fizo Big Fizo je ndazi abamuzi baramuzi apana babakunze ubunyene kandi ndazi yuko ni kubera nyene umuziki usanga haburamwe kirane indero kutubahana urumva kandi uravye nka Benturo niyogenda kwihanga bagera pambane na Big Fizo urumva kiriku umwanya umwe niyo kangana na Big Fizo kubera Big Fizo ni nkase yaramuramuye urumva ari ingazi utarenga akujya kwa Big Fizo abonye Kiduma avuga ati hari amazina atavugwa urumva hari abantu batavugwa mu izina avuga ati yawe ni muzereka urumva bivanye n'akamaro yowe yaramugiriye urumva Jose Camerero haje na Big Fizo nimba utarumva ivyo biharuro vyabo urumva kubera ki Big Fizo yemera Jose Camerero cyane gusumba kandi ninde uwo kubaza ati mbega umuntu yatwaye Big Fizo muri Kenya ninde numvise ko ari Camerero ni Camerero sawa urabizi muga nabo bahura baravuga ati much respect hanyuma rero bade gushika muri Kenya uwakoze propaganda ya mbere yo kwinjira muri studio ninde yabaye Kidumu na nico gituma Big Fizo kubwira ati je kuri Mutama fresh sana turabe kuri generation basi nouvelle generation bari nzo ngaho wacu muri Burunga ugerageje kuraba hariho ba Maria Danielo bari he ugerageje kuraba ubona ivyabo bimeze gutse bimwe ndakubwira urumva hari umuntu maze kubona bara nka Pilaf kweri yaraje kandi yaje neza yarasohoye arahitinga fresh mugabo ukuntu byaciye bigenda umuntu akazima ntavyo nzi ariko namwe marogeze kuronka chance muri Missouri family gushika naho mugera kuri etape nini kandi cyane gose muraduga cyane ku rwego rwo hejuru concert zarzi wanyu zafiriye hehe twebwe nico bituma ndakubwira amarebo kenshi amarebo hariho abarebo mumaze kuba abantu 3-4 mwese ntimunganye igipaji hari abazi kwandika hari abazi kuririmba hari nabazi gutamba urumva ibyo byose ugasanga ni mwikundi imwe mugabo hari uzane ciyumvira Kesta akavuga hari ubwira ati reka tugire correction ibi bintu byabaye suko reka tubigere uko Missouri family cyatumye twari tuduze tugashika kure muga mu nyuma tukongera tukururuka habaye ugusanzara urumva ugusanzara k'ubuzima kugenda kwa Asumani Mbabazi hari Big Samuana barahise je urumva ukuntu uribuka na 2000 kombye ko nagerageje kuyivyura abahungu baragaruka turakorana indirimbo abazizi barazizi kandi nziza nyinshi muga kwa kundi nyene kongera gusanzara umuguzo bimwe bica bidongera biguma tuguma hahandi nyene mu nyuma harabaye kuvuga ati rero ubugombe dukora ikintu sindamusiga dupige concert imwe nyene avuga ati babahungu rero bari hatari ubwo urabona Imana umwe yaraje ashitse ngaho kugwara jewe ngombe nzi ko duhura mu Burundi acaritaba Imana cyambuje canza kuza sanga umuntu nawe yaragize nte yaragiye yaritavye Imana ugerageje kuraba Missouri family mwara baririmbyi bari bakomeye kandi mari mufise nigeze kumva ngo mari mufise connection na wanajeshi sio wanajeshi hariho ba Big Fizo urazi indirimbo za Missouri family na Big Fizo ko ziriho ma sister Duvidudu urazi ko hariho indirimbo kuzana mukombozi ngahe Nyanza twe tubitadusaba igarama ndende hariho ubita Frank uje Makamba Frank wanajeshi kamili ujya wo twabandira mu muhira urazi ko vyigeze kwiranaduga Missouri family
turasura n'indirimbo turi kumwe nande na Ricky Dog muri Question G asosokeye urumva ivyo byose urumva yari reve ihayitera imbere muga kubera wa muziki w'u Burundi ukoresheje ama dépenses menshi ugo organize concert ayo wakoresheje nta ni euros ucurambika kandi wibuke kijya gihe ama company yariho nko nta nama studio yari studio zariho muga studio aho Nyanza nibaze Nyanza menga hari studio antivirus ntiyari bwazi umuntu yatengwe studio Nyanza yari Mr B production nawe urayitse ego reka tugende nk'abagenda kurangiza nice kintu ubona mu barimvyi bo ngaho iwacu bo kongera mu muziki kugira ngo babe up baduge bwa mbere bagira indero kwanza bamenye ko reba babatanguriye kandi bihoreye abana gufata umuntu wese indirimbo imwe iravumye bukeye iravumye Nyanza iravumye Makamba ukaja wigira ngo uri hejuru ari ikintu cyagiye kuba mu miseze muri Amerika uwo bita Nicki Minaj uramutse Nicki Minaj no mudemo namubona rapper Wyclef uramutse urabazi Nicki Minaj yaraduze ku rwego rwo hejuru utenye ubwo umenga yarigeze kuva mu miseze bacahura na Wyclef muga Wyclef none yavuze ati jewe Nicki Minaj yagiye hasi aramupfukamira aravuga ati umusaza yubahwe mugabo kugira indero nivyo vya mbere kandi ivyo bituma umuziki ukomera kuko nka kujya uzofata nk'ibibaye biba kubu Loriro nanuzeye na Big Fizzo induru kiri kuwaso na Big Fizzo induru ngurumba ngo jengo abasaza ngo ngera ndabashire hasi mpaka mwana wa mama iragaba ntigira iratanga ntigirana iratiza ntigaba sinzi kuntu bawuvuyamo uno musi washaka kuburi hejuru kandi ufise amahiti menshi Metou Brown afise amahiti menshi magazo hiti je ntazo sinzi ngira ziri muri kuri Eric Burundi TV je nuwambaza umuziki mu wa Metou Brown ntawonze none umuririmbyi wo ngaho wemera basakora none je umuririmbyi ndemera ngaha akora Piravu naramwemera na Zombi naramwemera none apara naramwemera ndamwemera ubu naho je ndemera Zombi ndemera Zombi nta wundi wobona ko abo bandi baraza maruru urumva hari n'undi mupeto ngo kiboko champion nawe narabonye yarakoze kandi uravye imana umuntu atazi kwandika imiziki yo jene nayifise mbere mu telefone namanya no ku ma YouTube nkamuraba umuntu atazi kwandika ahubwo no mutera inkege basi ararenze na Metou Brown ararenze na Metou Brown sinovuga uravye Metou Brown ni wewe aramenye ibintu vyumva vya experience y'umuziki arayifise mu bisanzwe umuntu amaze gupega indirimbo 10 je nabonye n'amakoraba akomeye bakoraba yarapize na Big Fizzo yarapize na bande muka curaba umupeti nawe ukuntu yaje kandi bavugwa neza ibivuga ntavyo nzi ndavyumva ku bantu batazi kwandika mwakaronka impano waye ni karamu gusoma ntavyo sinzi ko abizi mwakaronka impano yo kwandika agapanga imisari agashiramwa mu vyankenerwa mu muzika akinjira muri studio ntate ni beat ngo canke akiyaranja akagira Murundi yaragerageje ahubwo Imana imuhezagira abandanye atera imbere nko muzindi reka twe kugara ikiganiro nongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV ukanda subscribe yumva ndi Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter ndi kumwe na Serious Mixing legendary ati rero Metou Brown n'abaje barimvye bandi nibige kandi nibagira indero muzi kugira ngo babasubirire neza siyo duhe kubera je nimba naravuno musi ntakiri muri iyo game y'umuziki mugara ashobora kuza kamatemu ga brother kujya kuntu we ukunuku kubimere gute ubona kimere gute ndashaka kumuha kubera bana umuntu umutwe umwe ni wegera inama urashaka gusora ibintu nk'ivyo kwandika byo urabizi nk'ivyo bo wanditse nabi bazi ko bashaka gutwara hari yako atiyoje ibiharuro inzego mugabo kubwira umuntu ate mga brother je ukunuku bimera ukunuku ni ibintu bisanzwe mugabo ibagivisa ibintu byo kuza ngo jewe waje umuziki umwe nta n'imiziki 10 umuziki umwe wacu ugira shese je ndibuka neza yuko jenge kugeresha ikiganiro kuri RTNB menga deuxième chaîne yote ya msani ndacibuka neza udafise indirimbo gwera kuri zitatu
nta interview bagwa ntabwo interview bagwa bavuga ati none tuvuze iki iminota 40 ndaza gukoresha isa yose twe tuvuze ururirimbo rumwe mugabo ukacura nk'undi muntu arose chance yo kugira interview imwe ku rurimbo rumwe nka Piravu yagazi yataye kugira interview nyinshi kuri nani one song urumva yarayironga ko ma interview mugasi mwibarabara iki byanagutakiye aba brother bose bamukuriye ngira yagomba kuba kubita inkoni bijya si vyiza byose shaka karimbo kamwe gusa mu ndirimbo zawe wakunze cyane kuruta izindi indirimbo yanje nakunze muga cyane wakunze kuruta izindi nanjye ndafise yo nakunda put your hands up igihe twamaranye niyo ukunda niyo wakunze ngo igihe twamaranye nakundi kiraheze ivyo naguhaye vyose ni kado kuri wewe genda sinzi rero ko shaka rap na irafise rap yo ndire menga irafise rap nilikutoa mugamba ulikuwa mshamba kufika makambu kabambu kaza kuva mapamba na hivi sasa umenichoka sitaki nikuulizishe nataka nikufahamishe tena wewe mnafiki unajifanya unanipenda kumbe huku unaniponda 2 days in a week kumbe yote mikiki go away sikutaki tena sikupendi tena sikuhitaji tena mapenzi nilikupa sasa umeyachezea kitu kama hicho. Thanks sana brother. Thanks my brother.